umugabo w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu. Ikaze ni gwawe we tugiye gusangira kino kiganiro. Haraheze iminsi twumvise ishirahamwe abagabo mu gahinda. Abo bagabo mu gahinda boba bagategwa nabande tudomye ku rutoki bo barabo bubakanye kugira ngo abo bagabo bave muri ako gahinda hoko gwiki kigakogwa nande. Ariko ikibazo nyamukuru umugabo amaze kwitwa umugabo mu gahinda abacitwa serugo nkuko tubizi mu mico y'abarundi. Kugira ngo duce hirya no hino ivyo bibazo twifashisha abatumire bane. Wa mbere ni Boniface Nduwimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe abagabo mu gahinda. Kaze. Ego murakoze cyane murakoze kutwakira hano muri studio. Mwari bwashike ngaha? Oya bwa mbere kuko urazi ntiwari wigeze untumira. Wahora kwihereranya kumbu kugira ushike ngaha nuko watumiwe. Nuko umutumira agira kabiri ni Clemence Ununagi numwe mu bakenyezi baharanira iterambere ridakumira. Nagira namwibwe ndabahe ikaze. Hari ico nihenze? Mwabivuze neza nitwa Bununagi Clemence. Kandi ndi nkora ibikorwa bijanye no guharanira iterambere ridakumiye. Mwakoze cyane kudutumira. Mwakoze namwe kutwitaba. Jean Claude Karegwa ndenza ko uyise ni Rwanda avuga byinshi ndazi ko abenshi barakumenyereye cyane uri bituma ko mu mico n'imigenzo y'ikirundi. Nibaza ko ntakubesheye nawe. Kaze. Ubivuze neza cyane. Ndabashimiye ko mwantumiye ndaramukije bari kuri ikiganiro n'abatumiye dusangiye ikiganiro. Umutumire agira kane ni Jacques Nshimirimana nawe nyene ari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Hari ivyo ntashitse ko mwengo ufise ama casquette menshi wewe. Murakoze cyane murakoze ku butumire. Mwabivuze neza sanzo ndi mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu ariko cyane mu runani rw'amashirahamwe haranira agateka k'abana FENADEB. Murakoze. Kugira ngo twinjire neza na neza muri kino kiganiro Boniface Nduwimana abagabo mu gahinda mwabikuye? Abagabo mu gahinda aho twabikuye ni ku mabi abagabo bakoregwa. Hanyuma ayo mabi nyene akaba ariyo atuma baja mu gahinda. Ako gahinda kagaca gatera ibibazo no mu muryango kuko abagabo mu gahinda twabitanguye ari uko tubonye ko abagabo benshi batakigira ayo bacira nayo bamira mu muryango, aho mbere basigaye bahunga. Urabahungira mu kabare kugira ngo umwanya uhere batinya intambara zo mu ngo. Urabatekera bagahunga bagati ngo bakagenda. Mbere agahinda kageze aho biya ku buzima, abandi ugasanga bakubuzima abo bubakanye nk'inzira yo kwitabara. Bigaca bituma rero abagabo bama mu kibazo, n'umuryango ukaja mu kibazo kuko urugo ruba rubaye ugwinduru rudasubira kuba ugwibikorwa vy'iterambere. Bigatuma rero imiryango ikena, indero y'abana ikabura, n'igihugu kikahagirira ibibazo kuko bugiterambere ry'igihugu rihera mu miryango. Rero twararavye dusanga abagabo benshi bari mu bibazo bitandukanye. Iri zina ryabonetse kuko nanje ndi umwe mu baciye muri ako gahinda. Maze kugacamwo nca niyumvira ko hari n'abandi bari mu bibazo nk'ibyo naciyemo. Mpitamwo gufata inzira yo guhaguruka mbonye ayo mabi yuko hari henshi ari, ndakora amatohoza yigenga atanuwo nasabye uruhusha. Ayo matohoza amaze kumpa ibiharuro bifatika niho naca ndondera abo dushobora kuvugana. Ariko imbere yaho
2018 niho nakoze ayo matohoza. 2020 naciye nja kwitoza mu nama nshingamateka nigenga mu ntara ya Kayanza, kwari kugira ngo ikibazo c'abagabo bari mu gahinda nshobore kugishira habona, gishobore kuja mu nama nshingamateka byoroshe. Marerezuma ko bitakunze ko hari uwigenga apasa ngo aje mu nama nshingamateka. 2021 nca mbona ko uwo mugambi nuko gutabara abari mu gahinda bitogarukira ngaho, niho naca niga uburyo bwo gushinga ishirahamwe abagabo mu gahinda kugira ngo dutabarize abagabo bari muri ivyo bibazo, tubatabare mu byo dushoboye, twongere tunabaherekeze gushikira inzego n'ubutungane, kuko benshi kugeza n'ubu baracatinya gushira habona ibyabashikiye, kuko muri kahise hariho ibyabaye, abagabo benshi bakorewe amabi canke bashengejwe n'abakenyezi babo ko babakoreye amabi, bagafatwa nabi, bagakubagurwa, kandi rimwe na rimwe bikabatera umutima wo kutazongera kwitura inzego, mu ntumbero yo gutinya ko niyo bagiye gutabaza badatabagwa, ahubwo baca basanga bakubagurwa. Duca turavuga tuti uko vyogenda kose habaye ishirahamwe vyotuma tugira aho tuvugira, kuko kuvuga uri wenyene biragoye ko iciyumviro gipfa kumvikana. Nca ndarondera baciye muri ivyo bibazo, turayaga, ndababwira ko iciza atari ukuvyigumizamwo, ahubwo iciza ari ugutabaza, kuko twari tumaze kubona ko harabiyahura. Twagira amatohoza mu kibano tugasanga benshi n'umubano mubi uhari hagati nabo bubakanye. Duca tuvuga ati nibyaba bigeze ku mfu ntitwokwemera ko biguma ari banga. Bamwe baraduca intege, baratubwira ati nta mugabo atabaza, baranatubwira ati nimwibuke umugani w'ikirundi uvuga ko amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Ndababwira ati ivyo ntivyoshoboka, kuko nta wicara kwicumu ngo agihindukizeko. Niho gufata ingingo, ndabisigurira abo vyashikiye, ndanarondera bamwe mu bo bitashikiye, ndabaronka bavuga ati biraduteye umutima uhagaze mu kibano. Duca tuja hamwe muri 2021 dushinga ishirahamwe, turahiga mu mazina yose izina twogyita, tuza gusanga izina twokwita ishirahamwe ryacu n'abagabo mu gahinda, kuko ntibagira uwo bagatura, ntibagira n'ukabaremurura. Niko guca dushinga ishirahamwe tugyita abagabo mu gahinda. None ga Bonifa, numvise wagumye ugaruka ku mabi, amabi. Ayo mabi ni nkayahe mwakorewe? Nugukubitwa ni iki? Amabi uko ari mu migwi ine yose arashikira abagabo. Tudondaguri. Amabi ya mbere na mabi afatiye ku butunzi. Ugiye hariya mu kibano, mu miryango, ayo mabi ubwa mbere bavuga ko akogwa n'abagabo, ngo mu kuja gusesagura mu kabare, bakanabagiriza gusesagura umwimbo baja kugura icupa. Uyu musi aya mabi arakogwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe, ku buryo basigaye ari nabo mu kabare umengo ubu bafatiye mbere. Aho saa yine y'umutaga usanga akabare kuzuye abakenyezi, ukibaza ati mbega bimwe bavuga ku bagabo, uyu musi abakenyezi nibo bafata inzira ya mbere. Mbere ubu hariho n'abagabo bakubitirwa kuja guteka muhira, umugore nawe akaja ku kabare. Ibyo bahora babivuga ku bagabo gusa. Rero ugasanga mu muryango umugabo ntazi umushahara umugore ahembwa. Ugasanga mu muryango umugabo niwe wenyene ahamagarirwa gutanga ibibeshaho umuryango,
no mu gihe umugabo n'umugore baba bafise akazi bose ugasanga ikibuze cyose ni wa mugabo wezana iki, wajya kuraba neza ugasanga ubutunzi bw'umugore bwitwa ubwiwiwe gusa, ntibuza gufasha umuryango, nta n'icyo umugabo abuvuga ko. Aho tugeze aho dusanga umugore ashobora kugura inka 5, 6, 10 akagenda akazibitsa mu mihano umugabo atazizi. Aho dusanga abantu bapanze ugasanga bariyungunganije, urabona ko amatungo umugore aronka iwabo nayo yaraye umuryango, ugasanga aguma yitwa yiwiwe gusa, bikageraho umugore agura inzu akabwira umugabo bakaja gupanga iyo nzu nyene, mugabo umugabo akaguma ameneka ariha amahera y'inzu, inzu yaguzwe n'umugore kandi mu matungo y'umuryango basangiye. Uyu munsi murazi yuko amategeko y'u Burundi aravuga ko umukobwa iwabo ibyo abavyeyi barondeye bamaze gupfa abitorana kanganya n'abahungu. Uwo mukobwa aragenda agatorana, mugabo uburenganzira kuri byo ugasanga umugabo ntabwafise, mu gihe umugore amuzana wewe yahise agira uburenganzira ku matungo y'umuryango, ku buryo umugabo adashobora no kugurisha 1 metero umugore atamusinyiye. Mugabo umugore akagenda akagurisha itongo iwabo yagabuye n'abavyeyi n'abasaza we, umugabo ntamusinyire, ahubwo hagahamagagwa abasaza we. Bisigura ko ayo matungo bari bayasangiye, mugabo umugore yarayigumanije ko aguma yitwa y'umugore gusa. Uyu munsi usanga ibijanye n'abana, ku bijanye n'ubutunzi umugore naho yogira umuriyoni hagera kugura amakaye y'abana ukumva ngo wa mugabo we utazanye amahera abana ntibaziga. Hari n'igihe uwufise akazi ari umugore ugasanga umugabo ntagira hakura, mugabo byose bigaharugwa kuri we, ibijanye n'ubutunzi akabyigarurira. Aho rero mu bijanye n'ubutunzi ni byinshi cyane, tutibagiye yuko niyo hageze muri bya bihe abubakanye bariko baratandukana, usanga uburusho bwinshi buhabwa umukenyezi, bakitwaza ngo agiye kurera abana, aho mbere imanza zicibwa usanga ku matungo yarondewe n'umuryango bavuga ngo acibwemwo 2, bagaha umukenyezi icya 2, umugabo bakamuha icya 2, abana bagaca bakagaruka gutorana mu cya 2 se yaronse, umugore yatwaye icya 2 cyose, kandi bagaca bamuha uburenganzira ko avyegukira abikoze icyo ashaka, ari naho bamwe baca babigurisha bakaja kwikwera abandi bagabo, babana bakabirukana ati subira kwa so. Amabi agira 2 n'amabi ashingiye ku gukubitwa. Muri ibi bihe abagabo benshi kubera gutinya amategeko ahari, na cyane cyane iyi loi specifique, abagabo benshi barafatiwe amaboko imugongo, ku buryo umugabo adashobora no guhagararira urugo ngo yivune mu gihe umukenyezi amuhagurukiye, kuko abagabo benshi barakubitwa mu ngo, bagaca banabigira ibanga kugira ngo ntibyemegwe yuko uwo mugabo yaneshejwe n'umugore, kuko bizwi neza ko abanyenguvu ari abagabo, ari nabo bafata ingingo, ari nabo tugasanga bararengewe mu rugo, ku buryo umugore agutegera akagukubita ikofa agaca avuza induru ati jya umugabo arandembeje, wewe wakubiswe wahohotewe, agaca ari nawe upfungwa, ya mategeko agaca guca inguvu zo guhagararira urugo, ugaca utanga imihoho atuba umugore byose azimenya. Rero ubu n'abicwa baricwa, aho dufise ibiharuro bitwereka abagabo bishwe n'abakenyezi babo mu nzu
urababa abo tumenya nabicwa bacumiswe, nabicwa bakubiswe ubuhiri, nabicwa batangiwe misiyo n'umukenyezi kugururira abantu bakaza bakamwica. Ariko hari n'ikindi gitigiri c'abandi benshi tutamenya urupfu rwabo, ukumva ngo yararyamye mu gatondo ntavyuke, nazo zikaba impfu ziteye amakenga, aho dusanga mbere rimwe na rimwe hari abagabo bagaburirwa amasumu bakicirwa mu nzu. Hari n'ubundi bwoko bwa gatatu bw'ihohoterwa, ihohoterwa rifatiye ku gutuntuzwa umutima. Abagabo benshi baragenda gupagasa, uraho baronse ibyo bagiye gukorera bagataha banezerewe bafise isashe mu ntoke basumira umuryango. Ariko hari n'igihe bagenda ntibaronke bagataha. Abo bagabo rero iyo bamenyereye kuzana ico batahana, iyo atashe atacafise ni ngico kiraje. Ahari abagabo bagusumba, ugasanga mbere utanguye no kwitwa amazina utari ufise, aho hari n'abakenyezi bakubita abana kubera babonye ko umugabo ataca atahanye, mu kubahoza bakavuga ngo hora mwana imbwa ntikujye, batavuze umwana, ahubwo bavuze ko umugabo atashe ataco yitwaje, ataco yishimikije. Hari n'abagenda gupagasa ntibicemwo, yashika muhira ngo ko atacuzanye yose wayamariye mu ndaya, bagatangura kumucira inzira yo kumwagiriza n'ingeso adafise, ari navyo bivamwo mu nyuma. Bamwe bagahava bakaja muri ya ngeso babatuka, ugasanga umugabo aragiye kuba mu bandi bagore atarabimenyereye, kuko muri ico gihe ataco yatahanye. Ivyitwa uburenganzira bwo mu rugo ntasubira kubironka, na cane cane hatibagiwe amabanga y'abubatsi. Ugasanga umugabo mu rugo ntacemerewe no gutuma umwana ati genda unzanira amazi. Kubera iki? Abana bamarana umwanya munini na nyina wabo, kubera ko hari amatati hagati y'umugore n'umugabo. Abana bose agaca bigisha ko se ari igikoko, ko se ataca amaze, ko se ahubwo baravye nabi azobarira mu nzu. Ibintu nk'ibyo habamwe abanyeshure canke abandi batamara umwanya munini muhira baja gukora ubuzi bwo kumutaga, bataha akabahitiza kubabwira ko se adatanga rasyo, ataca amariye umuryango. Ntibigere ku bagabo bakorera hanze y'imiryango bobo n'ibyo baranguye igihe bariko barakora ubuzi. Iyo bamaze kuja mu zabukuru bagirizwa ko ataco bafashije umuryango, ataco bamariye umuryango, kubera ko yarungi ku buryo wa mumama akagenda akagura ibi akariha ibi. Abana baca bakura bazi ko vya bintu vyarondewe na mama wabo. Umugabo yagira ngo agira avugira urugo, induru ikabira vyutse. Umugabo yaba akeneye ikintu co mu rugo, bakamubwira ko atakintu yamariye urugo, atakintu agaba mu rugo, vyose ari vya mama wabo. Mbere agaca abosha ko hamwe bogira ico bamureka ngo agire ku burenganzira azoba kibatwaye. Hari n'ubwoko bugira kane bw'ihohoterwa, ari ihohoterwa rifatiye ku mibonano mpuzabitsina, aho umugabo ataha mu rugo umugore wiwe akamurahira ko batazopfa bongeye kugera imbavu hamwe, mbere bikaba n'urudandazwa, aho usanga umugore yamaze kubona ko umugabo amusuzuguye, akamubwira ko atazigera ahindukira ngo barangure amabanga y'abubatsi. Yabona
umugore w'uwundi mugabo afise uburyo bukwiriye yaguze igitenge kimeze uku nawe agahava akadandaza umubiri ku mugabo akamubwira ati utanguriye igitenge nk'icya kanaka ntidushobora kuzigera twongera kurangura amabanga canke akamubwira ati jewe tuzoza turangurana amabanga mu gihe wansohokanye gusa ati kuko iyo utansohokanye uba wasohokanye abandi. Ivyo rero bishira mu kaga amatungo y'umuryango, bigashira mu kaga abana, kuko inzigo yose umugabo aza kugira bitewe n'ayo mabi yakorewe azofata ingingo ituma urugo rudashobora kongera gutera imbere, kandi afata ingingo zituma n'ababana baca bagwa mu mporero. Aya niyo mabi makuru makuru, ariko arimwo utundi duce tugenda twisukamwo mu bwoko bumwe bumwe bw'amabi, tukaza kuzuza ubu bwoko bukuru bukuru bw'amabi tubabwiye. Urakoze mupfasoni Clemence, nk'umukenyezi numva noca mperi wawe directeur bakabazo muvyakiriye gute? Murakoze cyane kuri ako kabazo. Je ndavyakiriye ntibintangaje cyane kuko je nemaze kumva ko bibaho. Nari maze kumva ko bibaho kuko iyo twebwe turiko turaharanira iterambere ridakumira, nta numwe dushira inyuma, nta numwe tutibaza ko ashobora guhohoterwa, baba abagore, abigeme, abagabo canke n'abasore canke abana babigeme canke b'abahungu barashobora guhohoterwa, kuko twebwe hariho ico twita ihohoterwa rifatiye, novuga tuvuga tuti violence basée sur le genre. Genre ntituraronka neza twene tubwihindura mu Kirundi. Iyo tuvuze rero violence basée sur le genre, twebwe aho muri ico giha abantu bose bahohoterwa baba barimwo muri uwo mugwi, baba barimwo bose. Harimwo abagabo, harimwo abagore. Hariho abahohoterwa kubera boba bavutse bafise ubumuga. Hariho abahohoterwa kubera ari imfuvyi canke abapfakazi. Hariho abahohoterwa bashobora no guhohoterwa kubera n'ubwoko. Urumva ivyo byose tubishira mu mugwi w'abashobora guhohoterwa kubera ico bari gifatiye cyane cyane ku mico n'imigenzo, kidafatiye ku mero ndemanwa yabo. Hakaba rero n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Iyo twe tuvuze ihohoterwa rifatiye ku gitsina, tuba tuvuga abagabo n'abagore, ntituba tuvuga abagore gusa. Nico gituma rero ihohoterwa rishikira abagabo turazi ko ribaho. Amfite ako kabazo nakababajije kuko numvise aya mabi uko ari ubwoko bunne bwose yadondaguye, n'amabi akorwa n'abakenyezi bakorera abagabo. Aho ndiko ndavyumviriza nacengera ntahubwo n'abagore bakorerwa nkayo nyene. Bakorerwa ngayo nyene, ngira mugabo ntasa kuko ntibayakira kimwe. Je novuga ko hariho ngira ngo abo tumenyereye ko bayamenyereye kurusha abandi. Kandi numvise avuga ko umenga ari ibintu biriko biradukuba, kuko yavuze ati ubu ati karabakenyezi baragenda bavuga abagabo bahereza amafaranga mu bubare. Mugabo yavuze ati ubu abakenyezi nabo basigaye bajayo. Numva yuko byoba bisa, iryo hohoterwa rigirirwa abagabo, numva ko ryo bari risa nk'iriko rirakara muri iyi minsi. Rero ihohoterwa rifatiye ku gitsina turimenyereye cyane ku bakenyezi, mugabo no ku bagabo irashobora kubaho kuko bose n'abantu. Karegwa ambangirire gatoyi mbanze simbire hariya kwa Yakobo. Jacques, mwumva aya mabi uko arane wowe yumvise gute? Je numvise umenga harimo ibintu biteye ubwoba. Murakoze cyane. Ndemeranya cyane n'uhejeje kuvuga, kandi nkemeranya n'uwatanguye kuvuga ubwoko bw'amabi abagabo bahura nayo. Ivyo yavuze n'ukuri, abagabo bahura n'ibibazo mu ngo bariho,
muri makuti ziranyazwe muri bino bihe bariho ico nico kumbure nza gushiramwo iciyumviro ciwanje aho rero nta huriza cane n'uwatanguye kuvuga Boniface arongoye ishirahamwe ry'abagabo mu Gahinda ni ikicugu shirako iyi mvuga ivuga ngo ubu ngo ziranyazwe agahinda kamyeho Boniface yoba tanguye kuja mu mashirahamwe muri iyi myaka nyene arimo oya canke kumbure n'igihe utari bwaje mu mashirahamwe warabibona byariho yavuze ko iciyumviro cyaje kuva muri 2018 kuko nari nabibonye kuva imyaka jewe ndakwije imyaka 27 ndi mu mashirahamwe haranira gateka kazi na muntu muri iyo myaka 27 harimo imyaka 6 namaze n'umukomiseri w'igihugu ajejwe ivy'agateka kazi na muntu muri CNDH ibibazo nk'ivyo byariho n'imbere yuko tuja muri ayo mashirahamwe agahinda abagabo bari mu gahinda bariho muga ntashirahamwe y'abagabo bari mu gahinda byariho n'imyaka myinshi imbere ngira ngo twese tutarabaho abagabo bamye baba mu gahinda mugabo agahinda umuntu ntakabamwo collectivement si rusangi ngo twe na karegwa ngo twagiye mu gahinda ngo nabona ifase ngo tubijana ngo turi mu gahinda dabora ko gahinda si kamwe mwese bafise agahinda kiwe yadondaguye ubwoko bw'agahinda mu gifaransa biba vyoroshe no gutondeka neza reviolence physique reviolence émotionnelle n'ibindi yadondaguye sexuelle etc ariko je nshobora kuba ndi mu gahinda k'ivy'ubutunzi uwundi akaba ari mu gahinda émotionnel amajambo ko kimwe mu psychologique kimwe mu bigwanisho abakenyezi baba bafise sinza ku globaliza ni ururimi ururimi nago rutuma umugabo aja muri ka gahinda émotionnel yishuwe nabi we waratera agahinda physiquement ikofe ngumu muga nawe réponse inyinshi garuka imushira mu gahinda uko mu mutima gutuntura umuntu amubwira ati ntacu maze bwa burorero yatanga ntokwirirwa ndasubiramo biramushira mu gahinda uko aba yumva yuko asuzuguwe mu rugo iwe kandi burya umuntu w'umugabo uko aremwe uko yoba ari kose abazi yuko ahantu ashika kitwa umwami ni mu rugo iwe kuko kubaka ntihubaka uwubishaka hubaka uwubishoboye ni urugamba rukomeye cyane umuntu arafata umwanya akiyumvira ati mbega birakenewe ko nubaka harageze ntawuvuza ifirimbi ngo harageze hariho ko abantu bose bubaka hariho abubaka kubera pression y'imiryango nabo bageze imbere birabagaruka mugabo ngaha mu Burundi nta tegeko dufise ritegeka ko umuntu wese ategerezwa kubaka kubera iki igihugu kibacanka yuko cosunikira abantu kubaka ugasanga bageze imbere birabananiye birabagoye bace baza kwitwaza ngo mwatubwiye ko utubatse atazosubira kuronka akazi canke utubatse azoca ava mu kazi iryo tegeko ntarihari rero igituma ritahari no kugira ngo iki gikorwa umuntu akijemwo avyiyumvamwo kandi abanza araba ati mbega umuntu dufatanye urugendo tuvyumva kumwe mbega azonyubaha nzomwubaha kuko mu rugo uba ufise ukuremwe ukumeze hari ivyo uheba hariho n'ivyo uwundi aheba kugira ngo muhurize hagati hari abansi bakomeye batatu b'urugo kandi ivyo si ngaha mu Burundi gusa ni hose hariho des incompréhensions ibintu abantu badahurizako bitaba bivuye kuri bo biba bivuye rimwe na rimwe ku nyigisho baronse wewe wize mu Carabu je nkiga mu Gifaransa tugeze mu rugo turakwegana gushika igihe Igifaransa n'Icarabu tugishira hagati na hagati bigiraho bihuriye wewe wakuriye aho gufungura iswa uzifunguye aba ari umuntu yubashwe cyane uwundi nawe agakurira aho gufungura iswa kiba ari igitutsi inka zica zicika amabere mugeze mu rugo ntibisigwa ko abantu batubakana mugabo bageze mu rugo barakwegana gushikaho iswa batahurana no ku by'ubushaza utunze inka bigiraho bihuriye hari ivyo uheba
hariho n'ivyo uwundi aheba. Hariho kudahuza bifatiye ku vyo umuntu yizera. Umumiziruma n'umukristu bubatse urugo, burya hagati yabo barabizi bene vyo n'abariko baratwumviriza, ababirimo baramenya bati mu ntango hari aho tutahuriza. Umwe amubwira ati urambara agakofero, undi atoya nambara igitambara canke ivyo kirazira iwacu, mugabo akubaka bakwegana, kandi muri uko gukwegana kaba kamaze kuba gahinda. Rero iyo utanze iyi alternative niho nagomba no gushika. Iyo utanze alternative ukavuga utuzoba bonye bamukweze cyane akabona biramugoye arasimba, hari ahantu yoshobora kwinyegeza. Ega twese twojaye, twese umwana tuje mu gahinda. Uyerega ni agahinda hakaba kaba alternative ngo kataraba kakandi yariko aratubwira. Oya ndasubiramo. Iyo umuntu mweretse uti niyo vyakugora bikanka uca wigira ngaha, kuko ishirahamwe ry'aba Boniface rizotera imbere bikomere. Ubu barafise abaserukira mu ntara, baje mu makomine, rirakomeye, baje no kwibarabara. Jewe muri quartier hagize ico ntahuriza ko no twubakanye, mbere nkabona yuko atagomba no kuvyumva ivyo ndiko ndamubwira, zoca ndamubwira nti utavyumvise ndigira mu gahinda, kubera ko agahinda kaba kacitse alternative. Ndafise aho nshobora guhungira, urafise plan B, ndafise plan B. Or umuntu w'umugabo, ingene societe y'u Burundi idefinise umugabo, kuko nibaza ko umuhinga muri araza kudufasha. Mugabo ingene societe y'u Burundi definise umuntu w'umugabo, n'umuntu naho yoba yaburaniwe ategerezwa kurondera inyishu. Boniface yatubwiye kare ati twari tuzi ko amosozi y'umugabo atemba aja mu nda. Mugabo urumva vyo vyarasenzwe. Navuze nti hariho vyinshi twahurije ko na Boniface, mugo ivyo ngeze ko ubu nivyo tudahuriza. Uko societe irera umuntu w'umugabo, n'umuntu ategerezwa kugwana uko ashoboye kose, agaca mu nzira zose zishobotse kugira ngo atore inyishu. Aha rero niho haca haza riske ikomeye cyane kuri societe y'u Burundi. Mbega niyo twagumizaho plan B, twese imbere yo kwiganiro gitangura, sinzi ko twemerewe kuvuga ivyavuzwe imbere yo kwiganiro gitangura, ngabo hari waducishirijemo ati hamwe yoba yitwaje registre yo kwandikamwo abanywanyi, abari mu gahinda. Rero nushobora kuba riyandikisha atarakaja, jewe ndavyo biriko biraja mu minsi nzoba ndi mu gahinda, niyo nzoba ngize ati rero be muramfatira inimero, niyo nagera kwinjiramwo nzosanga ikibanza canje kikiriho urucanco, canke avuga ati mbe ndajayo mfume nteba kwinjira, mugabo izina barishize. Rero aho niho jewe tudahuriza na Boniface. Ariko kandi nkasubira kwemera neza yuko ibibazo biriho, abagabo barahari bari mu bibazo kandi bikomeye. Aha rero niyo mwadufasha muri kiganiro ko mwagitunganije kugira ngo dufashanye gutora umuti w'ikibazo, kandi duhe n'intumbero cyane duterere mu gutanga ivyiyumviro vyoshobora gufatirwa ko mu gutanga intumbero. Iyo ntumbero Clemence ndabona umenga hari akantu ugomba gucushikiriza ubunyene imbere yuko nsimbira kwa Karegwa. Murakoze cyane. Jewe mu bisanzwe mwanya kijambo ntarashikaho nari nifuza gushika. Nariko ndavuga nti mu bisanzwe ihohoterwa rishikira bose, ntitwoshobora kuvuga nta muntu numwe yoshobora kuvuga ati je nije niziziye ububabare. Rero hariho amashirahamwe agwanira agateka k'abakenyezi. Ayo mashirahamwe mugabo twebwe ntarimwe abakenyezi gusa, kandi ntagwana ntarimwe abari muri izo ngorane gusa. Rero ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda umengo ririmwe abo bagabo gusa.
bari mu gahinda. Oya, gatoyi reka aca twishura harimo n'abagore bari mu gahinda twebwe kuva nishuye kuri icyo kibazo gusa Harimo n'abagore bari mu Ishura- Abagabo batari mu gahinda. barimwo Abagore kandi bari mu gahinda harimo barimo. n'abagabo batari mu gahinda Abagore n'abagabo. mugabo abagore barimo oya tugende twumvikana Yego. harimo n'abagore bari mu gahinda abagore nsa bari mu gahinda abagore n'abagwanya gahinda babona abagabo barimo mugabo abagore bari mu gahinda ntabarimo oya urakoze Abagabo harimo Abagabo n'abagabo batari mu gahinda. yego Okay. Urumva rero mugabo izina- batabariza aho rero muca muzana ikibazo c'izina kuko izina rivuga ngo ishirahamwe abagabo ry'abagabo mu gahinda gahinda. bandanye Rero nariko ndavuga rero rimaze kwitwa ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda ucumenga abagabo bazoguma muri ako gahinda nyine natwe twashaka ishirahamwe rifasha kugira ngo baba abagore n'abagabo babana ntihagire uba mu gahinda twebwe nivyo tuba turondera mugabo tukamenya yuko bishobora gushika bikanka ko babana tukaba twifuza rero muri ico gihe yuko nimba vyanse ko babana bose baba abagabo n'abagore batunganirizwe mu butungane ata n'umwe arenganijwe aho rero niho tuba tugira tuti hariho bimwe bimwe abagabo mu gahinda basaba umengo kugira ngo bimere neza ku bagabo mu gahinda hariho ivyo kwakwa abagore kuko basanzwe boroherejwe ubu bijanye cyane n'amategeko aho rero nkaca mvuga nti mu bisanzwe tugomba yuko ibintu bikorwa mu butungane nta gufata umugwi ngo wake uburenganzira bumwe kugira ngo utunganirize uwundi mugwi ahubwo no kurabira hamwe iyo migwi yose uko ari ibiri ryaterambere ridakumira kuraba neza ingene bose botunganirizwa mu butungane atawuvuyemo kandi mu bisanzwe umaze kuronka ibyo twita rezaki mu gifaransa umaze kuronka uburenganzira ubu ntiwofata ngo kugira ubundi ntiwewe wakibwakwa ahubwo borabagene bahuriza biga bose iyo migwi yose uko ari ibiri ndabumvirije neza nababona ifasi bave mu gahinda bose bave mu gahinda cyane cyane hari kandi ubu nta jambo nkwatse ni sawa oya urumva umwanya wo kuvuga nibaza ko tuza gusubira ku urabona abagabo mu gahinda nkuko yariko arabivuga uyu mushinga ntahe nukuraba ako gahinda kaje gute kuko burya hariho kubaka hariho rero nuvuga n'intuze n'imizi urugo rushingirako urugo rushingira kukubahana n'ukwitwararikana haraho rero ivyo bintu bibura mu rugo mu bisanzwe Yakobo je nayo numvise umenga yabivuze neza Yakobo yatubwiye ati naho byoba bigoranye hari haho umuntu avuga ati ariko ivyo ari byo byose turahuriza ha hakaba rero n'urugo rurubakirwa cyane mu gitanda hajye ibintu bipfuye mu gitanda mu buriri birapfa bigatabagara bavuga mu buriri reka simbire kwa Karegwa naho numve Karegwa sabwe amabi wayumvise ivyiyumviro by'aba upfasoni n'umushinga ntaye bari mu mashirahamwe yagateka kazi na muntu na cyane cyane iterambere ridakumira aba bantu wubumvise gute ujanye cyane cyane n'imico y'ikirundi n'imigenzo y'abarundi urakoze cyane hariho umwibutsa bavuga ngo kuramba no kubona hagiye uramvye urabona ingenzi irabona jewe ibi bintu numvise uyu munsi numva umenga sinzi ko ari imvugo ndenza rugero uko imvugo ndenza rugero yo irimwo muri ivyo bintu jewe simparira yuko abagabo sirubongo abagabo bose bamerewe neza nkuko abagore bose batamerewe neza mugabo sinkunda yuko abantu barenza urugero mu kuvuga urabona Boniface avuga ati abagabo benshi bari mu gahinda abagabo benshi bari mu gahinda ntawe uzi rero benshi avuga uko bangana nk'iyo ni imvugo ndenza rugero kuko jewe ahantu nca nta masanga abagabo benshi bari mu kanyamuneza bariko baratwenga bariko bari mu bikorwa banyegeje agahinda barakanyegeza siko hajya nawe nta muntu ashobora guhisha umwotsi inzu iri kwirasha sinzi wambwiye ati zijya modoka nziza ubona zizinduka ziruka umuntu yiruka wenyine ati hajya no kugunga abantu bagunga kuko ntuzi ivyo yarahimwe cyane cyane ivyo birashoboka sindabihariye mugabo cyane cyane reka jewe nigire mvuge nk'umurundi
twebwe abarundi twagize imana tuvukira ahantu hitwa ku isoko ry'ubuntu, icyo bita mu kibazo berceau de l'humanité. Turi mu micungararo y'aho abantu bavukiye ubwa mbere, abantu batanguye kubaho. Ivyo ni ivyigwa vyakozwe n'abahinga muri archaeology, barerekana nka Mubuga hari Igitega yuko hari ibintu vyahatowe vyakoreshwa n'abarundi imyaka 573 imbere yuko Yezu Kristo abaho. Ivyo rero cyane cyane bavuga ko aho bigwiriye cyane babona abantu batangiye kuvuga mbere ari mu bice byitwa vya Old Way hariya muri Kenya n'ibice vya Tanzania. Umuntu rero turi no mu gihugu cemera Imana. Imana yatanguye ari mu mugabo ibonye ko atokwibana wenyene, hanyuma imuremera imukoramwo umugore. Habaye operation chirurgicale iramubaga mu igufa ryiwe irakuramwo umugore. Aho rero niho haca haza rero umugabo yiyemera, amaze kumva neza yuko yaremwe mu ishusho ry'Imana, hanyuma n'umugore batangana. Umugore hajya ntakubesha, umugabo yiyemera w'umugabo ateza kuzirikana neza ko ari umugabo, kwagaba, kwaganza, kwagabura. Hanyuma rero abagaburira, abaganza bagategerezwa kumuyoboka, bakamwubaha, bakamugamburukira, akaba ari nawe avuga ijambo abandi bakumviriza bakarikomera amashi, nta n'umugore amwunganira. Hari ibintu imico twagiye turarekerana. Ubu rero izi ni ingaruka ibi ariko aravuga, naho ntemera ko ari mu bagabo benshi, ni ingaruka zo kureka ngo imico yacu ivogerwe n'iyindi mico. Icambere ico ndabona ko nawe navyemeye, turabihurizako. Umugabo w'umurundi, umugabo w'ukuri, Canje wa Misi yaramuririmbye, yandi muzoje murayivuza abantu bayumve. Umugabo bwa mbere hoho bavuga ati umugabo arinda kaje. Tuze ko umugabo arinda kaje no kuvuga iki? No kuvuga yuko umugabo atinya ingwe, ntatinyi yamwinjiranye. Umugabo arazirikana yuko kwiyubaha kutabuza ukwiyubara, kandi kwigenga kutabuza ukwigengesera. Amaze kubona ivyo, kuko kugira urundi ushika muri aho gahinda yatubariye bya bigabane bine kagiye karacamwo, hari ibimenyetso vy'ibihe wagiye urabona. Mbega wowe nk'umugabo wahagaze gute kugira ngo ugwanye yuko bishikaho vyashitse? Kuko hari ibintu bidushikira twebwe ndo kubera tangingo twafashe kugira ngo tutangire, tuzitire, tutaronegwa. Inkuba ngo hari umugabo yuriye igiti kandi abona imvura ikuvye, hanyuma inkuba iraza iramwanura iramukubita. Mu nyuma umwami akoranije ibihume bihumeka n'ibikoko vyo mw'ishamba, aja gutatira inkuba ati wowe urankubitira abantu, urakubita ibitungwa, urakoma abasinziriye, urambaniye nawe mu bwami bwanje. Inkuba mu kwiregura iti mwami w'Uburundi, jewe hari abo nkubita ariko hari n'abanyigemurira. None umuntu yuriye igiti azi ko mba hejuru, acanga umuntu yabonye ndabije bakavuga ati gobera gobera, aho kuja mu rutara agaca mu gwasiro, nanye akazi kanje ari ukwasa. Aho ikibigwa n'icumva cerekwa n'ikibona, ndiko mbwira gito canje ngo gito cundi icumvireho. Nta kantu wumvisemo. Ariko mvuze gito ntabimva Boniface ko mvuze ko ari gito. Oya, iyo ni imvugo y'Ikirundi. Boniface ntari gito, ahubwo mbere je ndanamukeza ko ashobora guteka umutwe gukihonye agategura umugambi nk'uwo oje. Ubu mbere ndaje kumubaza umugambwe arimwo, abantu benshi bashobora kumukoresha bo mukenera yofasha. Ni umuntu azi gutegura umugambi neza w'agahinda, akawushira mu bigabane bitandukanye, akawumvisha n'abantu ugashikuva mu gihugu, mu ntara, mu makomine. Ariko rero yavuze ko agahinda kava mu mugabo kagahava gatandukira no mu muryango. Kandi naho gahinda avuga, agahinda kari mu byo bita abize ibi byigwa bijejwe biraba ubuzima no kubaho kw'abantu, baravuga ingwara nsesereza mutima. Harimwo ako gahinda, harimwo akabonge, harimwo amaganya, harimwo ikiroroge, harimwo amarushwa. Byose birafise aho bitandukanira. Ni kujya twese turabakena, hakwisi twese turabakena. Mugabo muri abo bakene hari abo usanga ari abinazi, hari abo usanga ari aboro, abatindi. Turatandukanye n'ivyo turanganya ubwo bukene. Umuntu wese arafise ivyo abakeneye. Aha rero ico ngomba kubwira abagabo, twebwe ico dushaka, ntitugomba ko abantu boza bakurikira ko Boniface yoba akarorero. Umugabo dushaka ko abana bacu boba
cyane cyane b'abahungu si umugabo nka Boniface oya dushaka umugabo wa mugabo serugo ego serugo ugaca iruhande karegwa wa umugabo w'ijunja n'ijambo ndahava we ndakubaza ntangorane wewe nihoreye uravuga uraheze reka ntucemere ko nibaza ko naje gushikiriza umwanya wavuze twe dushaka yuko ibuye ryaserutse ko twaryumvise ritica isuka nibaza ko nawene mu kugira iryo shirahamwe kuko imbere yaho twaratumva bitwa igitwa mama ntiryari bwandikishwa mama ngo yari association des maris maltraités nayo ryarabaho bari abagabo niyanyo icupa rimwe wajona yirutse muhira ngo ngo barakoze kumwe kuko ego umugore mu mico y'abarundi umugore ntiburavuga amajambo menshi akoze kumwe ko ari umugabo we koko yacata yikoze kumwe ko yacata umva rero ibyo byose rero dushaka abagabo abana bacu bahungu bakure bumva ko ari abagabo izo ngorane zishitse bige kuzitorera umuti hakiri kare bakoreshe n'imvugo nziza y'abarundi nta mugabo aje kuvuga ngo ndaga abagabo b'inganzwa baramyeho twahora tubumva hama n'abagore b'ingare bamyeho twakuze tubumva mugabo umugabo uko abagera gahunda ijambo ry'igifaransa uko agerageza kugera ivyo bibazo biri mu rugo iwe nivyo vyatuma aba umugabo koko no kuvuga yuko ntiyabibwira abari bo bose haje isoko si yagiro ibanga munda umutima n'ikibabi urafise abagabo mpanuzwa jambo woja kubaza bimboreza bagukurira ukamenya ingene ivyo bintu biyaga kuko ari nige vyata bikaja no mu manza umugabo akoresha amajambo yo kuvuga ati jewe aho iwanje ubutindi bwatoboye urutaro ati ngasiro urusyo rwaryamye ku ngasiro ati nkoko kazi yaraye irabika ishaka kwisaka itamagi abantu b'abarundi baca bumva ikiri muri urwo rugo umugore ariko agomba kumuganza abagabo bageze bakamugira inama bakamuhanura bati wa mugabo rero ndakumvirije uti abagabo mu gahinda nimvugo ndenza rugero abagabo mu gahinda nitwabareka bagafata ijambo bagasumba abagabo mu gahinda tuzokwisanga turiko dutegura abahungu bazova b'abakobwa abakobwa b'abahungu tuzohindukiza ibintu umugabo niyumve ko agaba umugabo niyumve yuko ibibazo bihari abihagararamo neza umugabo n'ibibazo biragenda akiga kubitorera umuti bimugoye agahanuza abandi bagabo ntaje kuvuza induru umugabo ni nk'intare intare imaze kugwana n'agakwavu abantu bose baza kwankuraje agakwavu agakwavu kariko karatsinda intare mugabo intare irashobora n'ukaraba kakayurira ikakareka nta mugabo agenda araho imfizi irakonwa ntiboroga iraraswa ikiremve ntiboroga akiga kubibamwo agafata umwanya bikazotorerwa umuti sinumva rero ko twoja turabishira hejuru rwose bizoba bituma n'abagabo kuko hariho abagabo atari abagabo ari utugabo abavuga ati ndarose ndatomboye ko iryo shirahamwe rigiyeho reka narije ko bahora bambwira vyo gusuma byo gutanga umunyu n'amavuta ntivuga ndi mu gahinda je naragowe je ndi mu gahinda harabazo bazokwinyegeza muri iryo shirahamwe iki gisaka rero cimbwa je ngomba ko cosha arambabarira turondera abagabo mu gahinda tureka abagabo mu gahinda naje kubandanya hanyuma reka maze mpijamba Bonifa gatoyi Bonifa watubwiye ubwoko bune bw'amabi yatumye muhaguruka mugashinga ishirahamwe uno munsi ishirahamwe riri mu gihugu cose mufise abanywanyi bangana gute bakwemera ati kabisa je ndi umugabo mu gahinda biyemera bavuga ati je ndarandakubitwa canke ivyo mu rugo ntaco mvuga umugore sinkibaza iki bintu mufise abantu bangana gute abanywanyi banyu uvuze abanywanyi no hava ndakubwira ibiharuro nawe nivyo shaka nyene kugira numve no kuvuga kuva ishirahamwe ritanguye ryatanguye n'abanywanyi 48 abo bitwita les membres fondateurs uyu musi kuva ritanguye kwakira abagitura rimaze kwakira amajana 720 barara barahushugwa none umuntu arinze yubahuka urazi ko imico yacu itatwemerera kuvuga batanze imihoho umuntu arinze atanga imihoho umuntu arinze yubahuka ati jewe ndaremvye ikibano kikavuga ati mutabarize kuko hari abumva ngo abagabo mu gahinda bakibaza ngo n'umugabo wese azariruka ngo jewe ngo burya merewuku natwe tugaca tuvuga ati bwa bundi uyo amerewuku suko tubikora mubikora gute twebwe uraza ukarega
hanyuma twebwe tugaca duhera amatohoza aho nyene iwe tugaca tuja iwawe tukabanza tukabaza abanye gute, hanyuma twagira imana uwo uwareze akatwemerera ko tuyaga niwe dukura ku muco. Iyo uwatatwemereye tubaza ababanyi, mwebwe mubegereye babanye gute, uyu mugabo yoba atarira busema, tukabaza abatware, mbega uyu muntu aramaze kubatabaza akabitura, mwaramwumvirije, mwabonye ikibazo kimeze gute, kugira ngo ntiduhave dusanga kumwe ndenza ko yavuga hari utashoboye kuronka rasyo agaca arondera kwikingira. Ahubwo dufashe ububikwiye, dutabarize ububikwiye. Hariho n'ikindi yavuze nofata nk'imvugo ndenzarugero canke ko yoba yasuzuguye ikintu kivuga ngo abagabo ngo nkabona ifasi. Bonifasi guhaguruka nk'ababona ifasi nk'ababona ifasi abagabo bameze nk'ababona ifasi. Bonifasi mu guhaguruka ikibazo ciwe yari yarahejeje kugitorera umuti cyararangiye. We nta ngorane ntayo mfise. ugwanira abandi, jewe ngwanira abandi. ingwano warayitsinze wewe. Ingwano narayitsinze kandi nabo ngwanira nabo biba biboneka twaronkeye ibyemezo kugira ngo turiho umwavoka. Nta buryo dufise bwo gusesagura ku muntu ari mu makosa ngo tugende kudefanda umuntu n'ubundi asanzwe ari wari mu cyaha. Dufise umupsikologe, nta mwanya dufise wo kwiriza abantu ngaho ngo ariko arabumviriza ngo abahindurire etabarimwo kuko yogiye gukora ibindi. Dushaka dukurikirana umuntu koko byabayeko, ikibano kivyemera, mu ntwaro babizi. Nico gituma hari abo dutwara muri humura tukavugana ati dufashirize uyu muntu. Muri centre seruka bamaze kutuvuriza abantu benshi twabashiriye batemaguwe n'abagore, nabo bakabona koko ko ari ibintu bikomeye. Hari amadosiye menshi y'imanza aho dusanga umugabo yari mu burenganzira koko, mugabo kubera ko umugore wiwe yari afitaniye imigenderanire n'abana bariya bashobora kumushigikira kugira ngo aronke inyungu zitari gwiwe, tugasanga umugabo yararenganye. Abo turabatabariza kugira bashigwe mu burenganzira bwabo. Sukuvuga ko umugabo wese avuze ngo jewe byanse duca duhaguruka numva umenga nico bashingirako. Siko bigenda. Kuko yavuze ati twari dukwiye guhagarika ntibaje mu gahinda. Twebwe icivugo vision yacu nuko tugira ikibano gitekanye, giteye imbere kandi kiziri hohotegwa. None Bonifa majana 720 n'imiryango kabisa mubona ko byanse kabisa nabo bavoka nabo ba psychologue watubwiye centre seruka n'ahandi bakavuga ati ababeretse baravuga ati aba byaranse. Kuko hari n'amadosiye yaciye muri za ENAPO za humura kubera ari umugabo birateba bigeraho tubafasha ati anatwe twarananiwe ntibigishoboka. Twebwe haba hageze ko tumufasha kugira ubutungane nabwo bukore. None ndakubaza Bonifa, bajya bahuza bo ku mitumba, inzego zitwara hasi, nta kintu barafasha abo bantu bose barananiwe gushikaho bigira hiye. Hari habo bafasha bigakunda. Kuko natwe tubanza guhera mwabajya. Hanyuma tukerekana ivyo umugabo asaba. Tukerekana aho umugabo ahohoterwa. Hanyuma nabo bakaraba ko ari byo. Bakabafasha. Hariho benshi bafashije. Natwe hari abo dufasha tutaraja no mu butungane. Kuko dufise imiryango 5 twahuje. Mbere n'imanza zirava muri sentare bamwe. Barongera barubaka bimeze neza. Mugabo kubera abantu bumva ngo izina ryabo ngo nabagabo bari mu gahinda.
baca bavuga ati rero ntidushaka abagabo bari mu Bari gahinda mu gahinda. natwe rihari ku bari mu gahinda iyo bamaze kugashyira habona niko tubakuramwo kugira bahindurirwe izina twobona rero ingo zose ziratekanye tukabona nta mugore ariko arashira umugabo mu gahinda natwe izina ntirizoba rikira abagabo mu gahinda kubera rihari kubera abo bari mu gahinda muzoca muhindura nta bagabo bishyira mu gahinda abo barabaho nicyo twavuze tumye tuvuga ati dukora ankete kugira turabe ko ari uwishize mu gahinda ntitwirigwe turonona uburyo kuwishize mu gahinda mugabo dufashe none Bonifa. ubusanzwe ari mu gahinda Bonifa. yashizwemo Bonifa, akabazo numva gacikaza Yego. harabishira mu gahinda Yego. harabashirwa mu gahinda Yego. none kamwe hari twavuga n'abakinyegezamo canke n'abakinyegeza mu dufate ko nabo bishoboka abo bantu muhira baba bakiri umutwe w'urugo bo iyo muca mwifata gute iyo bimaze kugira gute? twebwe abo abo bantu baca bishira mu bifata gute? gahinda oya iyo migwi itatu abisanze mu gahinda abakishizemwo canke abakinyegeza inyuma ubu ntasubira ku oya ndiko numvira bica baca babana gute niyanduru none wumva bo bana gute ubwa mbere ho nta burenganzira afise mu gihe ari uwashizwe mu gahinda ibintu byose nta burenganzira afise ari uwakishizwemo naho agwana ukuntu ibintu byose abigira ku burenganzira atagiye kubaza umuntu n'umwe uwo nuwakishizemwo kuko uwaguma avuga ati ntegerezwa kugwana kwibi mugabo wagashizwemwo niyo bahagurutse arondera wewe gutora umuti atekanye ari naho abenshi bavuga bati twebwe twarituye hana habiranka ubwabo w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo